Reka subire ndabaha ikaze nshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gucikiriza kuri numunesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imbonesha kure bacikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza mu gateka kazi na muntu mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano nabakengurukiye kandi mwese mudukurikira muri migihugu kibanyi c'u Rwanda abari mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Intwaro ya Congo Uganda Tanzania Mozambique Zambia ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugabane wa Afrika n'abashije kudondora mwese ndabahaye kaze mu makuru tugira tubashikirize kuri iyi saha nitwo kwibagira kandi abadukurikira bari ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi abari mu micungararo igize igihugu cyacu c'u Burundi ndetse n'abari mu makungu ujya kure mwese ndabahaye kaze mu makuru tugira tubashikirize kuri iyi saha amakuru abiyiri wavugwa mu mihingo itandukanye n'amakuru araza kuba ariko aragarukana cyane kuvya mu gisata ca politiki aho tuza kurabira hamwe politiki ngaha mu Burundi uko ibintu bihagaze mu gihe amatora aburi iminsi mike ingatangure ese abanyagihugu bariko barabivyifatamwo bate ese abanyagihugu bimeze bite ibyo byose turaza kubibashikiriza mu gihe umuganga uri ku butegetsi wa CNDD FDD uriko urabandanya usozera ibijanye n'imyiyamamazo ndetse n'umunyamabanga mukuru umuganga CNDD FDD ariko aragendera intara zitandukanye turaza kurabira hamwe ibiriko biravuga ku muganga CNDD FDD ukungene uriko uraboreza igufwa abatavuganwa n'uwo mugambwe na cyane abahurikiye mu muganga CNL turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido turabira hamwe icoka kibi kiriko kiravugwa mu muganga CNL na cyane bivuga ko kibeko kirategwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD turaza kandi kunyarukira mu yindi migambwe na cyane turabira hamwe muri CNL iriko biravugwayo no mu bigenga nabo turabashika ko tuganire turabaza kubabarira ivyo twayaze ivyo badushikirije byose turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido turaza kurabira hamwe kandi kubiriko biravugwa hagati y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyenteka Reverien Ndikuriyo ndetse n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye aho icuka kibi catanguye kwaduka hagati y'ivyo bihangange mu butegetsi bwa CNDD FDD turaza kurabira hamwe uko ivyo byose bihagaze mu buryo bw'idonido turaza kandi kurabira hamwe nibiko biravugwa muri aya matora na cyane abanyagihugu uko bariko baratanga ivyiyumviro bijanye n'amatora ndetse nuko bavyiteguriye kuri uyu wa gatanu ruheshi uyu mwaka wa 2025 nyene muri ico gihe c'amatora y'abajenama b'amakomine ndetse n'ayabashinga amateka ivyo byose turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido rika tubanza turabira hamwe amakuru ariko aravugwa mu mugambwe CNL inyankamugayo wahoze uramutswa honorable Agatorwasa gusa nyuma yaho akaza kuwamburwa binavuga ko yawatswe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD honorable Agatorwasa yahoze aramutswa umugambwe CNL nyuma akaza kwanka kugendera ku vyiyumviro vya politika by'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD ari naco catumye ndetse aca yambugwa umugambwe wa CNL honorable Agatorwasa yagiriza umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD kuba ari wo wagize uruhara rukomeye mu gushaka gutembagaza ndetse no gusambura umugambwe wa CNL ibi nta kindi bagiriza honorable Agatorwasa ngo ko afise ivyiyumviro ngo bishobora gusambura igihugu mugihe kandi honorable Agatorwasa we avuga ko ubwo amatora yabaga y'umukuru w'igihugu bivuga ko honorable Agatorwasa ari we yatsinze amatora ndetse ari yanagombaga kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko umugambwe uri ku butegetsi ukaba ariko waciye umwiba amatora ndetse n'amajwi akibwa bituma rero bamufata nk'umwasi w'u Burundi vyanatumye ndetse yakwa umugambwe wiwe honorable Agatorwasa rero avuga ko imvo n'imvano nta yindi ari uko yanze kugendera ku vyiyumviro by'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD honorable Agatorwasa yaciye amugura umugambwe ariko honorable Agatorwasa nawe acatanga ivyiyumviro bikomeye vya politiki ndetse akaba ari n'umushinga amateka u Burundi bwemera cyane ndetse abarundi bavuga ko iyaza kuba umukuru w'igihugu ubu ngubu igihugu kiba kimaze gushika heza ivyo byose rero vyatumye abanyagihugu bashavura cyane uravye n'ukungene bafatwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD biyamiriza ibintu byinshi bibi cyane bikorwa n'umugambwe uri ku butegetsi na cyane bavuga ko abatavuga rumwe n'umugambwe ariko bama badodoberezwa
bakabarizwa igufwa abandi bagapfungwa abandi bakanyuruzwa. Ibi vyose rero bigaca biboneka ko umugambwe uri ku butegetsi ataco uriko uramarira abanyagihugu b'u Burundi. Honorable Agathon rero yashinze ntahavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe atazomuhemana, avuga ko mu gihe azoshoba agifise akubuka nawe bazohangana ndetse no mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Honorable Agathon yavuze ko azokwitoza kandi azotsinda amatora yoba agiye guhangana na Perezida Evariste Ndayishimiye kandi naraba nabi ashobora kuzomugandagura. Honorable Agathon rero kuri ubu ngubu amakuru duhabwa n'amasoko yacu ndetse n'amatwa dusumira nuko avuga ko Honorable Agathon yoba yasubiye kwinjira mu gisirikare ndetse binavuga ko yoba agiye guhangana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kandi azashirwa agandaguye uyu Evariste Ndayishimiye. Honorable Agathon agira ati mu majambo twayaze yatwere avuga ko agiye guhangana na Perezida Evariste Ndayishimiye kandi azashirwa amutembagaje ku butegetsi. Naho mu yandi makuru rero turabiye hamwe kubiko yavuga mu mugambwe CNDD-FDD, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo ndetse n'umukuru n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye naho icuka kibi casuye kwaduka, aho rero Angeline Ndayishimiye ariko arashaka gutembagaza umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo ndetse binamuboneka ko ashobora kuba yamupfungisha. Uyu mutamukanyi w'umukuru w'igihugu yamye avugwa mu makuru atandukanye ndetse akagaragara nk'igihangange mu Burundi, biboneka ko ari we yoba afise ijambo rikomeye gusumvya umugabo wiwe nubwo Evariste Ndayishimiye ari we mukuru w'igihugu. Imvo n'imvano kandi nta yindi ngo nuko mu makuru twahawe n'amasoko yacu ndetse amakuru twakuye mu kinyegero avuga ko uyu Angeline Ndayishimiye yoba yarigeze kuba umusirikare ndetse nawe agaca avuga ko rero nawe agomba kuja mu burongozi bukomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse binaboneka ko ari we ashobora gusubiriza uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo ndetse binagaragara ko Reverien Ndikuriyo ashobora no gupfungwa. Ibi kandi bubaye nyuma yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe amaze iminsi kandi atamiraniye neza n'umunyamabanga mukuru n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse binavuga ko bigaragara ko ngari nkaho yoba yaramukuye mu mabanga kuko kuri ubu ari wafata ingingo zibereye mu butegetsi bwa CNDD-FDD na cane kuba mu burongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi nk'uko amakuru duhawe n'amasoko yacu abandanya bidushikiriza. Mwarabyumvishe mu minsi ishize uko vyamye biridogwa n'umushikiranganje wa mbere w'Urundi Gervais Ndirakobuca avuga ko kuri ubu ngubu Evariste Ndayishimiye ashobora kuba asigaye amusumbisha umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye ndetse ngo ari nawe yoba afata ingingo zikomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Mugihe rero naha kandi amatora yimirije muri uku kwezi kwa ruheshi turimwo kwigenekerezo rya 5 ruheshi 2025, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2 ruheshi 2025 yaranguriye ibikorwa byo gusozera imyiyamamazo mu ntara ya Buhumuza ku kibuga cyo ku Mukoni zone Mugano muri komine Butihinda. Ijambo ry'ikaze ryashikirijwe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butihinda ya Buhumuza barutwa nayo Gerali yamenyesheje ko yamenyesheje ko abene gihugu bo muri ako karere ngo bashima ko ikibazo c'amatara cari kibahanze ngo gisa nikiriko kiratorerwa umuti mbere ngo n'amazi akaba ariko araboneka. Yamenyesheje kandi ko umugambi mera nk'abandi ngo wakwiye ku mitumba yose ya komine Butihinda. Mwijambo n'impanuro byashikirijwe n'umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yashikirije imigambi yashizwe imbere n'uwo mugambwe acayibutsa ko atamahoro n'umutekano atatera mbere ngo ryoshoboka. Ari nayo mpamvu mu migambi ngo bashize imbere harimwo gukomeza inzego z'umutekano, aho mbere ngo yamenyesheje ko bahagiye gushirwaho igisirikare c'igisubirizi. Yanahamagariye kandi kubungabunga ibidukikije ndetse ngo bagatera ibiti ngo kugira ngo amagara abandanye amera neza kuko ibiti ari ubuzima. Ivyo bikorwa kandi bikaba vyaranzwe na defile
y'abahumure ndetse n'abagumyabanga, abakenyera rugamba ndimonera kure, ibiswi vy'inkona, abatwara amapikipiki ndetse n'abatwara amakinga. Bikaba kandi vyari vyatewe iteka n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, uwahoze ari umushikiranganji w'ikigega ca leta, ndetse n'izindi ndongozi zikomakomeye zikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Reka rero mbe mbashimiye mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari tubashikiriza kuri iyi saha, tubaye dusuzire ngaha amakuru yacu. Turaza gusubira mu makuru araza kubageza uko bandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko tubashikiriza kuri no mureshwa yanyu mukunda cyane Rudende ya Isange TV.